Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza kuvuga neza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo tubipfurije. Jewe Janvier Manirambona murabona ko jewe ngarutse kugira ngo dusangire tuganire dutere ryarenga duhanurane twongere twigishanye biciye muri kino kiganiro kirimo inyigisho ntungamagara n'impanuro ntungamagara. Tuza ngo rero no kuvugana namwe mu gice ca kabiri kubera ubuheruka twaragize igice ca mbere cavuga ku kiganiro catubwira ingene umuntu yogira une détoxication naturelle, ingene umuntu yosohora ibintu vy'ubumara, ibintu vy'imicafu, ibintu vy'imyanda biri mu mubiri bizananye mu vyo afungura, bizananye mu vyo anwa, bizananye mu byo ahema, biri novuga ngo mu bidukikije. Murazi ko hariho imyotsi, amagaze, ibya essence, by'amazutu, by'imiduga, by'amamoto, by'amahinguriro n'ibindi byose bishobora gutuma umubiri wacu usanga ukikujwe n'ibintu byinshi birimwo ubumara, birimwo imicafu ishobora kumugirira nabi. Ubuheruka rero mu gice cacu ca mbere mwebwe mutakiravye imbere muze mukirabe kandi musonde kuri sabone cyangwa subscribe niba mutari yabonesha kugira ngo bikunde muzoze muraronka ibiganiro byacu dusanzwe ducisha kuri Ntambwe Data TV. Mu gice ca mbere rero twarabiye hamwe ingene umuntu yogwanya ivyo bintu vy'amatoxine, ivyo bintu vy'ubumara, ivyo bintu vy'uburozi, ivyo bintu vy'imicafu umubiri wacu wisanga wakiriye muri wo, hanyuma ugasanga birashobora guhungabanya amagara y'umuntu. Rero twavuze ingene umuntu ashobora kubigwanya akoresheje imfungurwa umuntu akwiye gufungura, ingene ivyo umuntu akwiye kunywa ivyo ari byo, ivyo umuntu akwiye gufungura kugira ngo ivyo bintu bimufashe kugira gusohora imicafu no kubungabunga amagara yiwe. Mu kiganiro cacu ca cuno munsi arico gice ca kabiri isozera ikicigwa cacu kuvuga ngo détoxication naturelle, tugezwa no kubabwira ibintu bitanu bindi bigize impanuro zofasha umuntu gusohora umucafu, gusohora imyanda, gusohora navuga ngo ibintu vy'ubumara biri mu mubiri w'umuntu. Ikintu ca mbere ngaha duherako ni ikintu kivuga ngo faites de l'exercice régulièrement. Bavuze ngo umuntu akwiye gukora navuga ngo imyimenyerezo ngororamubiri, navuga ngo mu buryo bwamaho uko bukeye uko bwije imisi yose. Ntibigomba kuvuga yuko umuntu ategerezwa kwiruka ibirometero 100 canke 50 ku munsi, ariko mugabo agomba kwerekana yuko umuntu mu vy'ukuri akwiye kugerageza uburyo bwose akaronka umwanya n'imiburi buri minota 30 canke inarenga mugabo yo kugira niyo gukora imyimenyerezo ngororamubiri. Imyimenyerezo ngororamubiri iciza cayo umuntu arabira icuya, amaze kubira icuya bica bituma imicafu, imyanda, les toxines ziri mu mubiri wiwe zigenda gutyo rero umubiri ugaca usohora imicafu iri mu mubiri wiwe. Rero iki nico kintu ca mbere umuntu akwiye gukora ni exercice physique imisi yose, kugira sport, kugira imyimenyerezo ngororamubiri byo gufasha gusohora imicafu iri mu mubiri wawe. Nuko rero bakunzi ba kino kiganiro yaga muganga, murumva yuko imyimenyerezo ngororamubiri exercice physique cyangwa sport unashobora kugira marche hajya godotse akavuga ati reka ngaha ngene n'amaguru gushika hariya canke ngire aka échauffement ku kibuga kuri terrain de football canke de basketball canke de volleyball, umuntu akagira imyimenyerezo ngororamubiri. Imyimenyerezo ngororamubiri rero ni nkenerwa naho benshi usanga byagoranye, usanga byatunaniye kubera akazi ka misi yose, ugasanga nyene wirirwa ku kazi kandi mbere ugataha mw'ijoro rya saa 4 byahuraguye warusha wasanzaye. Ariko imyimenyerezo ngororamubiri hari hakwiye kuboneka n'akanya gatoya, niba umuntu atayizindukiye ko umuntu akayigorobeza ko mugabo hakaboneka imyimenyerezo ngororamubiri n'imiburi rimwe ku munsi. Ica kabiri cofasha umuntu ngo gusohora yayo matoxine, ivyo bintu vy'imicafu vy'ubumara bishobora kononera umubiri wacu kubaho neza, ngo nuko umuntu akwiye kugira akwiye gusinzira bikwiye, dormir suffisamment. Dormir suffisamment ni ugusinzira umwanya ukwiye. Mu biganiro byacu byarenganye twarababwiye n'imiburiburi umuntu akuze umwanya akwiye kuryama. Twaboneye hamwe yuko meze nk'ubibutsa gatoya, twaboneye hamwe yuko
mw'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi Organisation Mondiale de la Santé bemeza yuko umuntu akwiye kuryama, akwiye gusinzira n'imiburiburi ica gatatu c'umwanya wose azomara kw'isi. Nimba umuntu azomara imyaka 9 kw'isi, uyu muntu ngo uharuye usanga yasinziriye umwanya yaryamye muri iyo myaka 9 utaja musi y'imyaka 3. Zumvikana yuko hariho mbere n'abarenza iyo myaka 3 haruye ugasanga basinziriye igihe kirenga ico ca gatatu c'ubuzima bwabo. Naho bavuga rero ngo uri mitiro ukimbura ingonera, ariko mugabo muri no mvugo turiko turavuga birasaba ko umuntu aryama n'imiburiburi amasaha 8 ku munsi, kuko umunsi ugizwe n'amasaha 28. Birasaba yuko rero umuntu aryama n'imiburiburi ica gatatu c'ayo masaha. Rero no kuraba neza mbega uhora uryama bikwiye. Abavuga ngo le sommeil est important pour la régénération cellulaire et la réparation des tissus. Bavuga ngo itiro ni ikintu gikenewe cyane, ni nkenerwa cyane kugira ngo umubiri ushobore gusubiriza uduce ndemangingo, les cellules z'umubiri wacu ziba novuga ngo zageze zakoze cyane, zikaruha, zigasaza, zikagira ikibazo, kugira ngo bikunde umubiri rero usubire kwiyubaka mu ijambo rimwe. Itiro burya ngo rirafasha cyane. Iyo umuntu asinziriye umubiri nawo ngo uba uhawe amahirwe yo gusubira kwiyubaka, gusubiriza uduce ndemangingo. Ibaze nk'umuntu yakomeretse, yagize ikibazo, uravyumva, cicatrisation, urabona ibyo byose navyo nyine byose umuntu ashagira naca kwegerako. Tukavuga yuko rero kuruhuka bikwiye bituma mu bwonko bwacu hasubira kwiyubaka, bituma umubiri wacu usubira kuba en forme, bituma umubiri wacu usubira kwiyubaka, hanyuma ibintu bigaca bigenda neza. Ikintu ca gatatu naco kuvuga ngo réduisez votre exposition aux toxines environnementales. Ikindi kintu ca gatatu umuntu yokora ngo umuntu ngo akwiye kugabanya cane bimwe biboneka ngo kuguma ahantu hari novuga ngo ibintu by'amagaze, ibintu by'imyanda, ibintu by'ubumara. Ibaze nk'ubu nk'akarorero uri nk'ahantu kumbure bariko barakora imodoka canke amamoteri atandukanye batsa, hanyuma imyotsi ikaba myinshi, si vyiza. Canke uri impande y'ahantu hari ihinguriro, iryo hinguriro naryo rifise imyotsi, riragira ibintu vy'ivyotsi. Ivyo vyose urumva hamwe wohaguma uba uri kuri exposa, uba uri kuri novuga ngo urikwegera karambaraye. Rero igihe cyose ubona yo kuri ahantu hashobora kuba hari novuga ngo ibintu birimwo amagaze, birimwo ubumara, birimwo uburozi, birimwo ibintu novuga ngo vy'amatoxine, ukwiye kwigirayo. Yego, hanyuma ukagirane ukareka kugira. Ibaze nk'ubu nk'akarorero ugiye nk'ahantu bariko barahuza imashini, iyo mashini ifise imyotsi, cyose n'imyotsi, hariho n'intumo, iryafu, iki n'iki, bishobora kugira ahantu guca vyinjira mu mazuru kubera ko ubikurahema byinjira mu mahaha. Urumva yuko ibyo byose bishobora gutuma amagara yawe agira ntasinzikira canke ahungabana. Rero ngo umuntu akwiye kugabanya cane ku rugero rumwe ruboneka umwanya amara ari ahantu asanzwe azi ko hariho ibijanye n'amatoxine environnementale, nimba ari mu mahinguriro, nimba ari mu magaraje, nimba ari muri za mashini zihura ubufu, ubududu n'ibiki, canke ahandi hantu ubona kumbure hashobora kuba hariho ivyuka bibi. Aho hantu ukwiye kugabanya cane umwanya ugirane umarayo. Kandi bavuze ngo umuntu agabanye cane kwi-expose kuri ayo matoxine, bagomba kuvuga yuko n'umuntu ashobora kugirane no kugerageza gukora umuntu akagira ico akoze kugira ngo agabanye ivyo bintu nivuga ngo vy'amatoxine. Ngabavuga ngo utiliser des produits de nettoyage naturel. Ibaze nk'ubu nk'akarorero ugomba guhanagura ibyo uhanagura, canke se ugomba dufata nko kwica imibu, hanyuma ugaca ukoresha novuga ngo yama bayigone umuntu yama spray umuntu agira nti avyonda agapulveriza. Bijya ibintu navyo nyene utagabanije umwanya uca uhaguma, niko kuvuga bisaba ko nimba wapomvye uca uhava kugira ngo ntuheme impemu zirimwe bijya bintu. Bavuga rero ngo utiliser des produits de nettoyage naturel, hanyuma des soins de la peau biologique et éviter les plastiques. Mu ntumbero yo kugabanya bimwe biboneka
usanga umuntu yabangamiwe n'ibyo bintu navuga ngo vy'ivyuka vy'ubumara vy'uburozi bishobora guhungabanya amagara y'umuntu, ngo bisaba yuko umuntu agerageza kugwanya ivyo bintu byose bizanana kw'ivyo bintu. Aho naho rero turabonye yuko umuntu akwiye kugira kumenya ingene agirira isuku ahaba akoresheje ibintu navyo bidafise yama toxine vyavyuka bwa bumara bwa burozi n'ibindi nkuko tubibonye ngaha. Mu kintu ca kane naco batubwira ngo envisage des séances de sauna, mu ntumbero yo gusohora imicafu iri mu mubiri wacu, ngo umuntu akwiye gukora vya bindi bita sauna. Sauna nibaza ko muri kino gihe ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi mu bisagara ni ibintu vyo mu miji, ruguru muri interior ahantu atari ku masantre atari mu bisagara, usanga ivyo bintu ntibigwiriye. Novuga ngo nta n'ibiriyo ngira ngo ahubwo cyese ngo mu bisagara gusa, mu mikuru y'intara hamwe no mu bisagara kumbure bikuru vyo mu gihugu, ibintu nyene nk'ivyo. Rero sauna ni ingene ngo kwiyuka canke kwiyuka. Rero mugabo birabaho no mu Kirundi atari ibyo mu kizunguzungu, birabaho ingene biyuka bakoresheje novuga ngo ntuzeye ibikaratusi ibindi bintu baba bashiramwo, ugana bakadibuka ko amababi y'imikaratusi abarimwo, hanyuma bagaca bagira biyuka. Ico kiganiro cyacu narigeze kugikurikirana twari karabisigura ko n'umuntu ashobora kwiyuka naho bamuhiriwe, simpaka mu bisagara murumva yuko umuntu ashobora kugira kwiyuka. Sauna nibaza ko ari muri ubwo buryo bwo kwiyuka. Rero umuntu ashobora kugira kwiyuka kubera ko ngo biratuma umubiri ugira usohora imicafu. Iyo umuntu agiye muri sauna aragira indugumba nyinshi cyane, umubiri ugashuha, hanyuma bigastimira umubiri, bigatuma umubiri biwukaburira, biwushiturira, biwuhamagarira gusohora imicafu, gusohora novuga ngo ibidakenewe byari mu mubiri. Ikintu ca gatanu arico ca nyuma bavuga ngo umuntu rero iruhande y'ibyo byose yoshobora kugira kuja ku muganga, yoshobora kuraba umuganga igihe cose aba yumva umengo arafise ikibazo kanaka mu magara yiwe, kubijanye n'ubuzima bwiwe bwa misi yose abayemwo, akaba yiyumvira yuko iyo bija hose ubuzima abayemwo, ibyo afungura, ibyanwa, impemu ahema, bivanye na quartier arimwo, ko ari quartier igwiriyemwo amahinguriro canke se amagaraje bakora amamoto n'ibindi, imiduga yagese yakubititse, umuntu ngo igihe cyose akeneye kuronka ubufasha burengeye ibi byose tuvuganye, yo kwegera un professionnel de la santé, no kuvuga umuvuzi wakurikiranye ibijanye n'amagara y'abantu, agaheza akamubwira ati jewe bimeze ukuntu none mwomfasha gute, ndiyumvira yuko navyo bibifisemo uruhara bivanye nuko mba ahantu banywa itabi cane, batumura itabi cane, mba ahantu hari imyotsi myinshi, mba ahantu bimeze ukuntu, ndakeka yuko mu mubiri wanje hari ibintu by'ubumara byinshi, ibintu nyene nk'ivyo. Ugize ikibazo rero kimeze nk'ico, urashobora kwegera umuvuzi agaheza akakumviriza, akagufasha gutora ikibazo nyamukuru gihanze amagara yawe, agatora n'ahantu cazananye, gutyo ugashishikara kugira amagara meza. Bakunzi ba Yaga Muganga y'uno munsi, mwabaye abantu beza, mwatubereye abana beza kuba mwakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu iherezo, turabashimiye cyane. None rero akaryoshe ntigahora mwitama, tugomba tugarukirize ngaha. Mwari muteramenye na jewe Janvier Imana yambona sanzwe ndakibatunganiza kandi nkongera nkakibashikiriza. Twagiteguriye muri pharmacie Kaze Kinama iri hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova ku Gicumbi muri quartier Muramvya, ni mu micungararo aho bavuga ngo ni kuri Nueva Vista, kandi iyo iramenyekana cyane ku bantu bazi ngaha mu Kinama, canke Ave Maria naryo ni shuri novuga ngo ni so conversion catholique iyo bija hose. None rero murahawe ikaze, murashobora gukenera imiti mwandikiwe canke izindi impanuro ntungamagara ku rwego dushoboye, kuko murazi yuko hariho ibiba ngombwa yuko umuntu aja mu Buhindi canke no mu bindi bihugu kumbure bivanye n'ikibazo afise. None rero impanuro ntungamagara ku rwego rw'iwacu turashobora
tukaganira turashobora gufashanya kugira ngo dushishikare guharanira kugira amagara meza. Nuko rero turabahaye ikaze muje mutugana, natwe twonezerwa no kumva yuko muhora mukurikirana ibiganiro byacu kandi ko kano kamo tubateye mukumvira mukanagakurikiza. Nuko rero naho utaha mu kiganiro Yaga Muganga kuri Ntambwe Idahita TV.